Oh, piga nduru na Buja Flava. Oya mazee, piga nduru na Buja Flava. Yes, uno munsi nakuzaniye za zindi zitanu, indirimbo zitanu zimeze fresh, ziko poa, ambazo zimetulia, zimekaa fresh, hazina papara ku rubuga rwa channel ya YouTube. Zino ndirimbo zitanu rero ni indirimbo zitanu zakoze fresh, yes, ku rubuga rwa channel ya YouTube, zasohotse bien sûr que oui ukwezi kwa mbere gushika mu mpera y'ukwezi kwa kane. Gushika mu mpera y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 nakuletea zile tano sasa. Ariko ni kuombe, ndagusabe wewe nkunda kunkurikirana, ndagusabe wewe every time every day wamana nanje ushaka kumenya amakuru ariko aravugwangwa huku na kule kwenye entertainment ya Buja Flava. Ugire subscribe man kugira umpe nguvu, uniongeze force, uniongeze nguvu kwa juu niwe fresh. Ariko ndagusabe encore upartage, usangiza abandi kino kiganiro, hanyuma ntiwibagire kugurura ako gakengeri, kuko tushize ko gusa kiganiro unakuwa number 1, unakuwa number 1. Bana, East Africa haiwezi kusonga mbele kama ukunisupport. Nikuombe sasa unisupport, upige like, share, comment zako, weka kwenye comment zako. Alo partage bana. Unyite ndimu nimbari première fois, nimbari bwambere uhura nanje. This is the channel gusa iguha amakuru y'ubusesanguzi kubaririmbyi bo hirya no hino, Buja Flava wa nyumbani wa wapi. Let's go, twende sasa na zile tano ambazo zimekaa vizuri, zifisa abarozi benshi ku rubuga rwa channel ya YouTube za Buja Flava. Okay. Number 5 ni indirimbo y'umwigeme, ni indirimbo y'umumama, ni indirimbo y'umumama akora neza, bigaragara yuko iko inaenda vizuri, inakwenda fresh, inapanda vizuri, inasogea vizuri, inasogea fresh. This song yasohotse itariki 17 ukwezi kwa gatatu 2026. Urumva yuko tuko mule ndani mwezi wa 5. Yinde anakuambiaje? Ni Natasha Burundi, Wambonye. Wumviriza Wambonye. Wambonye mana weta zana. Ino ndirimbo iza mu kibanza ca gatanu Wambonye kubera iki yoyo ku rubuga rwa channel ya YouTube igisoka gusa yagize kick nziza, yagize performance nziza, abantu baraje barayiraba wakangalia vizuri fresh. Ariko naho biruko gushika mu mpera z'uku kwezi kwa kane, ino song yarifise abarorezi barenga ibihumbi amajana 5, tuvuga barenga ibihumbi amajana 5. Umva gute, unasikiaje? Yes, barenga ibihumbi amajana 531 abarorerezi bamaze kuraba izo song. Yes, ni indirimbo iri mu kibanza ca gatanu muri Buja Flava, mu ndirimbo zasohotse ukwezi kwa mbere gushika mu mpera y'ukwezi kwa kane. Iko vizuri, inatembea vizuri. Weta zana. Weta ni wakina nani? Babandi aba servitere. We servitere zana leta, ndo hivyo. Namba 5 Natasha Burundi. Iko vizuri, kazi imekaa vizuri, kazi imeperform vizuri. Unajua Natasha akitoa kazi aso ikikogwa iba ari gikorwa ciza gose, kiba gikoze gifisa amasana mu meza, inakuwa fresh. Unaona indirimbo imeze poa, ifisa amajambo meza, ifisa umudiho mwiza, production itari yo mu Burundi, video kama kawaida kama dawa. Oya fanya sasa subscribe, twende ka. Yes, number 4 sasa. Number 4 indirimbo iza mu kibanza ca kane muri ndirimbo zifise abarozi benshi guhera mu kwezi kwa mbere gushika mu mpera z'ukwezi kwa kane 2026. Number 4, wewe unafikiri ni nani? Number 4 unafikiri ni nani badoko? Number 4 katika moja kati ya list ya leo ya 5 ya top ambazo zimekaa fresh, zimekaa poa, tunazima saluti. Ni indirimbo Pose. Ni indirimbo y'uno musaza DJ Fernando, umwite Fernando. Fernando Aye cyangwa umwite DJ Fernando. DJ Fernando, indirimbo iri mu kibanza ca kane. This song iko fresh, anakuambia swa pose. Fata pose, adutera gapicha,
tugaposte everywhere abone uko bisa neza. Unasikia kitu kimekaa fresh, kitu kimekaa vizuri. DJ Fernando akubwira yuko bitu biko fresh. Pose nino ndirimbo iri mu rutonde yes gw'indirimbo zitanu ifise ikibanza ca kane ku barorezi. Yoyo ifise abarorezi kuhera isohoka gushika mu mpera mu kwezi kwa kane yari ifise abarorezi barenga ibihumbi amajana ndwi 700,000 y'abarorezi ku rubuga rwa channel ya YouTube. This Buja Flava bana iko vizuri hawa jamaa wanaenda vizuri, kiangalia kazi zao nini na nini, vijitumo nini, uko wajifosinga wanapiga kikakako. Yes, number 3 ni ndirimbo yande. Number 3 ni ndirimbo yes ikora neza muri kano karere kandi bigaragara yuko ifise n'abarorezi benshi, ifise plus de 1 million y'abarorezi. Number 3 katika moja ya kazi ambayo uko Buja Flava, uravye Buja Flava irakundwa, uravye East Africa irakunzwe, uravye ndetse no Kigali kule Uganda irakunzwe. Ni nani? Navuga ni umwe mu masaza bari basanzwe bibereye muri Bantu Boy Entertainment, basha baravayo barigira gukora ivyabo. Ninde? Ni Dramati. Indirimbo yiwe nta gatima, indirimbo yiwe akubwira nta gatima, uko nta gatima nivirira baba. Indirimbo nta gatima ya Dramati iri mu kibanza ca gatatu ku barorezi benshi ku ndirimbo zasohotse mu kwezi kwa mbere gushika mu mpera yo mu kwezi kwa kane. Buja Flava nta gatima ya Dramati. Gatima nigirira ndashaka kuryama nkasinzira. Uyo ni Dramati, indirimbo yagiye ku mugaragaro. Bien sûr que oui, yagiye ku mugaragaro. Bien sûr ko wikwa mikikiri mkakara, abantu babaza ati oya iyo nyimbo itakuwa vipi, bizagenda gute, ariko acayishira ku mugaragaro. Dramati ni indirimbo bien sûr que oui, ni indirimbo bien sûr que oui yayishize ku mugaragaro. C'était ukwezi kwa mbere itariki 17 niho indirimbo nta gatima yayishira ku mugaragaro. Plus de 1 million 200 y'abarorezi bamaze kwiraba. Urumva kuva mu kwa mbere gushika mu mpera zo mu kwa kane ino song yari ifise abarozi plus de 1 million 200. Ni indirimbo uriko urayumva ifise amajambo meza, ifise mudio mwiza, the big four collabo, big collabo yaba director, big collabo ya collabo ya studio. Urumva studio yakoze neza, director yakoze neza, John Elar ndani, bitu ilikuwa fresh kabisa. Ni indirimbo rero yagize kiki ikundwa n'abantu kandi na cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Bien sûr que oui, icaza gukundwa cyane no mu gihugu cy'u Burundi, muri kano karere ka East Africa ikafanya vizuri. Namba 3 hiyo imekaa hivyo, ni mwimbaji Dramati ambayo katika wimbo wake huo unachukua namba ya 3. 1 million 200 ya watazamaji, unasikia kama ni kazi iko vizuri. Twende namba 2. Namba 2 katika top 5 ya nyimbo ambazo zinafanya vizuri zilizotoka mwezi wa kwanza hadi mwishoni wa mwezi wa 4 ambayo ni April katika lugha ya Kiingereza. Okay, namba 2 numero 2 ni ndirimbo iyahe, ni ndirimbo za Buja Flava zakoze fresh, mu ndirimbo za Buja Flava zimeze neza. Yes, ni ndirimbo yakoze ku bantu banshi. Bari barakumbariye nagira ndebe kukuraba. Yes, ni Inside, indirimbo ya Wiz Design yazanye abano basaza nka collabo, yamuzanye Melanie Boy hamwe nande na Lino G. Iya première fois ni nchuro ya mbere ino ndirimbo bagira collabo. Ni indirimbo rero yaje muri deuxième place. Bari barakumbariye nagira ngende kukuraba. Let's go. Iyo ni Inside, indirimbo iri mu kibanza ca kabiri ku barorezi benshi mu ndirimbo zagiye ku mugaragaro guhera ukwezi kwa mbere gushika ukwezi kwa kane, mu mpera y'ukwezi kwa kane 2026. Ariko ni indirimbo yagiye ku mugaragaro mu ntango y'ukwezi kwa mbere itariki 9 gusa niyo yaciye ikawekwa hadran. Ifise abarorezi barenga 1,240,000 papa kuduga. Urumva yuko ari igikorwa kimeze neza, urumva yuko zinakimbizana entre ya nta gatima ya Dramati hamwe na Inside, zinakimbizana
zinapishana tu abantu bake zinakimbizana. Yes, indirimbo rero ifise ikibanza cha kwanza, ifise n'abarozi benshi mu ndirimbo zasohotse guhera itariki imwe ukwezi kwa mbere gushika mu mpera z'ukwezi kwa kane mu barozi benshi ku rubuga rwa channel ya YouTube. Bien sûr que oui, ni indirimbo Tel Aviv. Anakwambiaje? Tuigendere hehe Tel Aviv avec Sat-B. Pour le moment, toi c'est tout libre. Ni de chaque tour, j'ai Tel Aviv. Les mamans, ni de ta vie. Uyu ni Tel Aviv rero na Sat-B, indirimbo yasohotse itariki 30 ukwezi kwa gatatu. Urumva yuko twari ko turaja mu mpera y'ukwezi kwa kane, ariko this song yasohotse ifise kick nyinshi, yasohotse ifise good vibe, yasohotse imaze kubakigwa yes ibintu bikomeye. Nico gituma ifise na performance, nico gituma ifise n'abarozi benshi. Yoyo ifise plus de 2,200,000 abarozi barenga imiliyoni 2,200,000 irikiraduga. Urumva yuko irikiraduga kubita fora. Ifise ikibanza cha kwanza. Saluti sana Sat-B kwa kazi yako. Urabizi neza yuko pali kwanza kiki hapa za Queen Video kutoka Rwanda nini na nini. Nicho gituma kazi kapenya hiyo. Okay, namba moja hiyo ilikuwa ni ya Sat-B Tel Aviv. Saluti sana, asante sana. Urumva yuko Buja Flava iriko iragenda neza, abarozi bagenda baraduga jour à jour, petit à petit. Yes, reka ndagusabe encore nimba ari ubwa mbere uhuye nanje ndakubwire yuko zizo channel ni channel iguha amakuru yatandukanye y'ubusesanguzi ku baririmbyi batandukanye, Buja Flava, ES Africa, mu gihugu byose tuko pamoja. Ndagusabe rero ugire subscribe, ugire like, ugire commentaire. Wanditse commentaire muri commentaire biratuma jewe nimva neza kandi kino kiganiro gishika kure. Ntiwibagire nshuti yanje gusangiza abandi kino kiganiro, kandi ntiwibagire kugurura ku gakengeri ako uhejeje kugira subscribe, ugurura ku gakengeri kugira dushize ku kiganiro ubumnu wa mbere ucukibona ucukiraba, kuko ubusesanguzi burabandanya. Unite Ndimu ni kuri channel ya Soulless Ndimu. Asante sana. Yo, what up? Salute!